turavuga iby'umugore turakunda kwishimikiza iki gitabo c'imigani nkundire dusome igice ca nyuma ca 31 twumva ishimwe ry'umugore aroranye. Haleluya. Umugore aroranye ninde yo muronka kuko ari uw'igiciro kurusha utubuye tw'igiciro twitwa marijani. Umutima w'umugabo wiwe wamumwizigira kandi we ntihabura inyungu. Uwo mugore amugirira neza ntamugirira nabi imisi yose y'ukubaho kwiwe. Arondera ubwoya bw'intama n'ipama, akoresha amaboko yiwe umutima ukunze. Ameze nk'amato y'abadandaza, ibyo kujya naho vyo bakure abikurayo. Avyuka hakiri kare mwijoro kandi abo mu rugo rwiwe akabagaburira, akagerera abakobwa biwe ibikorwa vyabo. Yitegereza umurima akawugura, ateza umurima w'imizabibu, amaronko ava mu bikorwa by'amaboko yiwe. Akenyera inkomezi, agakomeza amaboko yiwe. Abona ko ibikorwa vyiwe bimugirira ikimazi kandi mwijoro itara ryiwe ntirizima. Afata ikijishisho, iminwe yiwe igafata agati gahinga inyuzi. Afasha umworo agashikira umukene. Ntatinya ko sheregi ikanyisha abo mu rugo rwiwe, kuko abo mu rugo bose bambaye izikomeye zisa n'agahama. Yijishira ibyo kuryamamwo, yambara impuzu zera nziza n'iz'amashigisha. Umugabo wiwe numumenyekana mu ikoraniro ry'abashinga ntahe ku irembo ry'igisagara, yicara hagati mu bakurambere b'igihugu. Uwo mugore ajisha impuzu zera nziza akazigurisha, hamwe n'imisipi akayiha uyimudandariza. Inkomezi n'icubahiro nivyo myambaro yiwe, kandi iyo yiyumviriye ivy'igihe kizoza aritwengera. Iyo ateranuye akanwa avuga iby'ubwenge, icyagezwe c'ineza kiri ku rurimi rwiwe. Akurikirana ingeso zabo mu rugo rwiwe, kandi ntarya ibyo kurya byo kwamikara. Abana biwe bava hasi bakamuhezagira, n'umugabo wiwe nawe akamushimagiza. Ati hari abagore benshi bakora ivyiza, ariko weho ubarusha bose. Akaranga gusa karahendana
n'ubwiza bwo ku rukoba ntacyo bumaze, ariko umugore yubaha Imana niwe ashimwa, aragahabwa ibiva mu maboko yiwe, kandi ibikorwa byiwe nibimushire hejuru ku irembo ry'igisagara. Amen. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Kwa kundi Mwami wacu ahabwa icyubahiro n'aya maboko yazigamye iyi minsi yose tumaze tukiriho. Hariho abafisa yacitse, ariko tweho dufise mazima. Ndabifurije umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi. Ndashimiye Imana data wa twese kuko akora byose neza. Umugore w'ubwenge ahindura urugo rwiwe ikibanza cy'ubuhungiro n'amahoro n'umunezero. Umugore wese w'ubwenge ahindura urugo rwiwe ubuhungiro, hanyuma urugo rwiwe akaguzuzamwe amahoro, akaguzuzamwe umunezero. Mu muryango harimo umugore w'ubwenge nta mivurungano. Ahatari amahoro haba imivurungano, ahatari amahoro haba gushamirana, ahatari amahoro namwe muravyumva, ahubwo haba no guhunga. Bisigura ngo urugo rurimwe igipfu abantu bararuhunga. Urugo rw'umugore w'ubwenge ruba rurimwo n'umugisha, nta mivurungano, nta mivurungano vy'ukuri. Umugore w'ubwenge ahubwo urugo rwa ruhindura ubuhungiro, nabo bigoye iwabo bakaza kugira ngo baharuhukire. Kandi ahantu h'ubuhungiro ubugiye kuruhuka. Uhungiye ahantu ubushaka ko wumva umutima wawe kutuje. Uhungiye ahantu ubushaka ko wumva ko vy'ukuri ufise amahoro. Bisigura ngo ahantu habaye ubuhungiro, amahoro ni automatique. Amahoro araza, umunezero uraza. Haleluya. Rero hano iyo habaye imivurungano mu muryango, nta kindi gishobora kuzana amahoro atari umugore w'ubwenge amenya icyo akwiye gukora. Mbega imivurungano kenshi iva kuki? Imivurungano iyo iri mu muryango irava ku mugore cyangwa umugabo atazi ikibanza ciwe, atazi icyo Imana yamuhamagariye gukora, atazi icyo Imana yamugize. Iyo utabizi cyangwa iyo ubizi ntubikore, mu muryango haraba imivurungano. Iyo umuntu atazi uko akwiye kwifata haraba imivurungano. Ariko ahari umugore w'ubwenge, oya nta mivurungano. Amenya ikibanza ciwe, akamenya ko ategereza gukoresha amaboko yiwe, akamenya uko yishura, akamenya uko yifata. Kandi nimwibagire ko umugore w'ubwenge ikintu kimubanziriza kimuha n'ubwo bwenge nuko aba yubaha Imana. Nico cibanze. Umugore w'ubwenge urugo rwiwe rubamwe impore, urugo rwiwe ruhinduka ubuhungiro. Mwari buzi yuko urugo rw'igipfu umugabo adashobora kugira amahoro. Ikiranga ko urugo rurimwe igipfu, umugabo wimwankira gutaha kubera ntabafise ahataha. Atashe naho ni saa 4 saa 5 arabe yuko yosanga vyahwamye. Mu yandi majambo n'umugabo atagira ahataha. Urugo rurimwe ibivurungano, abana barayerera kuko bavuga bati tuve muhira turabe ko tworuhuka, tuve muhira harabishe, tuve muhira nta munezero, tuve muhira nta mahoro ahari. Abana rero bagaca baguma bayerera ugasanga ukarondera umwana ukamubura. Rwa rugo rurimwo umugore w'igipfu, n'abakozi barahahunga. Abakozi barahunga bakagenda, barahunga bakiruka. Umukozi arahashika yahamara kabiri akabona wapi nta mahoro, urugo nta munezero, agahunga akagenda. Abakozi nabo nyene usanga aca profita ko kajagari, iyo mivurungano n'ubusuma bukaza, nawe agaprofita uyo mivurungano, n'abana bamwe batagira amahoro akabasambanya. Nta urumva cyagipfu nta na kimwe bizi. Rega na cyagipfu kiratinda kikaja kuyerera kuko naco nyene muhira kirabona ko atamahoro ahari. Imana idufashe cyane tugira ingo zirimwo amahoro n'umunezero z'ubuhungiro, tugira ingo z'ubuhungiro. Rero kugira urugo garuke mu mutekano, namye niyumvira nti n'umugabo yobatunze ikigwanisho gikomeye mu nzu, urugo rwamaze kubamwe imivurungano ntashobora kugarura
ayo mahoro n'umunezero mu muryango arasha. Iyo mivurungano iri indani, none indani erega umuntu arasica abona. Iyo hari iyo mivurungano iri indani muri we, iri indani mu mugore, iri twatira indani mu bana, ugasanga ni mivurungano nyene nta mutekano. Iyo umutekano uhaze mu muryango ni ngorane. Iyo uhaze mu gihugu umutekano baramenya ngo wabivyuye n'uyu bakagenda bakarasa, ariko mu rugo nturasa. Mbwira ko mwama murasa niyo hagize akabaye byasangapi biba biri indani. Ntimushobora kugarukana urugo ku rutonde umuntu arashe n'ibikunda. Ariko umugore w'ubwenge niwe azana impore mu muryango. Umugore w'ubwenge niwe atuma urugo ruryoha, abantu ku buryo bumva banezerewe kuhaza, n'imiryango yose yumva inezerewe kuhaza. Ariko iyo urugo rurimwe igipfu nta n'umushitsi apfa ruguru ngo amanuke, baramenya ngo rwa rugo rurimwe igipfu mbega dushikirahe. Bose barabihererekanwa mu muryango, nta n'uhadodora ngo nta n'abashitsi baza. Ariko urugo guri mu munyabwenge gwama n'abashitsi. Haleluya. Ineza y'umuntu nituma akundwa. Kuwera wa mugore w'umunyabwenge hari ineza imubamwo. Iyo neza igatuma akundwa, iyo neza igatuma yubahwa, bwa buntagirira abantu bukatuma yubahwa, hanyuma n'abahehe bakaza, inshuti n'ibisanira bakadodora. Kandi sha ni wabona ugenderwa n'ibisanira ntuzubabare, ntuze widoge. Burya n'ukubera uri umugore w'umunyabwenge, urugo rwawe n'ubuhungiro. Reka baze, reka badodore n'abaraye ubusa. Ko umugore w'umunyabwenge agira imbabazi. Sha ntuzobeshe ngo umunyabwenge atambabazi ugira. Umugore w'umunyabwenge agira imbabazi. Naho hododora wazi ko ari umwicanya aramwugururira, naho hododora umurozi asanzwe abiza aramwugururira, akamenya ngo ntacyangira, reka ndamugirire neza ndamwitange. Haleluya. Urugo rw'umunyabwenge n'ubuhungiro kabisa, n'ubuhungiro bw'abarushe n'abaremerewe. Uko wa munyabwenge aramenya uko abigenza, hanyuma abahaje bakaruhuka bakamererwa neza. Imana idufashe cyane. Haleluya. Bariko baravuga uyu mugore je warandengera. Uyu mugore umubona gute? Ibi bikorwa akora niho bavuga ko ari maboko igihumbi. Ibi bikorwa aradandaza, akajisha imikeka, akajisha imipira, akajisha ibikuvreri, akajisha imashuka yo kuryamako, akaja kumuhari yakagura ku musozi akagura itongo, akaririmisha, agacagaruka muhira abakobwa we yasize abagereye akazi. Umugabo we akamushonera igipira c'imbeho, abana we akabashonera ibipira vy'imbeho, ngo niyo sheregi ije munatinya menya ngo umugabo wanje nta ngorane, naho ubukanye buje nta ngorane, ni murushana nta kibazo. Umugabo wanje arafise ibyo yifuka. Haleluya. Agirira nabo umugabo ahubwo amugirira neza. Ngo akoresha amaboko yiwe umutima ukunze, umutima unezerewe, akoresha amaboko yiwe abinezererewe nk'uwikorera. Ariko igipfukirira amahoko gisiga verni, kikirirwa kirasongora inzara, akirwa nyene yigorora mbere mu gitanda, igipfugira kive mu gitanda. Kandi rero ngo igipfu naho gisekura mu isekuru ngo nikinoga. Ni ngorane. Umugore w'igipfu arabishe vraiment arabishe kubana nawe, arabishe gukorana nawe, arabishe kwaba umubanyi wawe, arabishe yuko ab'inshuti yawe arakuruhisha. Ni wa wundi impa yamateza amaboko impa nawe ugatinda ukumva kurushe. Sanga wakoze ibintu n'ivyaha, ukabikorana ivyaha kubera iki? Uri kuramuha umutima widodomba kubera iki? Mu yandi majambo abagore bipfu badukoze ivyaha. Baricana abagore b'ibipfu. Ntuzi yuko Mukahamani ari we yishe umugabo wiwe. Mukahamani niwe yamugandaguye kubera ubupfu bwiwe, amwosha gukora ikibi, asanga yamwishe. Ariko umugore w'ubwenge agirira neza umugabo, ntamugirira nabi. Umugore w'umunyabwenge n'isuku ngo n'impuzu ziwe arajisha n'impuzu ziwe ngo zera, we yijishira izera derere. Naciye nsanga uyu mugore w'umunyabwenge ni nisu akora vyose mu yandi majambo. Hanyuma uyu mugore w'umunyabwenge akagera ahantu abana bava hasi bakamukikuza bagatonda imbere yiwe bakavuga ati mama turaguhezagiye, mama turaguhezagiye, mama uri umugore adasanzwe, mama uri umuvyeyi adasanzwe, mama bakamuhezagira mbere n'umugabo agaca seruka. Hanyuma sukumuhezagira sukumushyimagiza ngaho mu bana gusa, oya niyageze hanze aramushimagiza. Uza kumenya umugore w'igipfu ntiyigera avuga umugabo.
ukaza kumenya n'umugabo w'igipfu ntiyigera avuga umugore, cyangwa umugabo afise umugore w'igipfu ntiyigera amuvuga. Burya uwufise umugore w'umunyabwenge yarakwiye kumushimagiza, abantu bakoranye akamushimagiza. None ko ufise icurata, inzu zacu tuzihindure ubuhungiro bw'abantu, ubuhungiro bw'abagowe. Kuko uyu mugore w'umunyabwenge ngo yaraha ikiganza umukene araza akamuhungirako, agashigikira bari mu magorwa. Amahoro n'inkenerwa mu muryango, kandi urugo rubaye ubuhungiro baruhungiramwo kubera rurimwo n'amahoro. Amahoro urayakeneye. Umugore w'umunyabwenge nuwuzana amahoro, azana amahoro mu muryango. Mu muryango hakaba impore, hakaba amahoro, abantu bagaca baza bakahungira kubera hari amahoro. Amahoro turayakeneye, kandi nta muntu n'umwe yobaho atagira amahoro. Hanyuma ayo mahoro nayo aca kwega n'umunezero mu rugo, bakabaho banezerewe. Nta kintu kiryoshe nk'icyo, kuba mu rugo munezerewe. Hari abantu batanezerwa mu miryango, ugasanga umuntu atashe ahubwo nimba yamya natwenga no ku kazi yashika mu muryango ugasanga arasutuye umuntu agafurutira. Urazi cyari kidukwiye hajya dutashe abataha n'amamodoka wururutse imodoka, wategeza kuyururuka utwenga, wategeza kuyururuka unezerewe. Je umwanya abonye ntatwenze arambaza, hariho abaca bambaza ngo mama ngo nibiki, yo ni pardon naninjiye nsamaye, vraiment pardon, habaye iki? Ugasohoka unezerewe. Naho woba waruvuye ku kazi urushe, ku kazi ushobora kuba wasanzeho ibintu birusha. Umugore w'umunyabwenge arirengagiza bimwe byose yiriwemwo biruhisha, yashika muhira agatwengera basanze muhira. Abantu baza guhwera ntibanaramukanye. Hari imiryango abantu bavyuka ntibaramukanye. Uwo mwari muryamanye vy'ukuri mubonye mwikanguye ntumuramutse biba vyakugoye. Erega buryo wari gusanga yagiye. Je nkunda no kuvuga ngo twe dufise n'indamukanye itagoye, uca umubwira uti Yesu ashimwe, waraye neza. Sawa ugaca wiruka muri dushe mugabo wamuramukije. Waja muri dushe ataravyuka wagaruka ugasanga yinyagaje, Yesu ashimwe. Utanavugije ugwa rurerure hanyuma akagusubiza. Dufise n'indamukanye iryoshe, bamuramukanya. Mwari muzi yuko ijya ndamukanyo ariyo ikuraho ikintu cy'amasaha menshi mwari mumaze mutavuga. Hajya kenshi usanga abantu bavyutse umengo barasutuye umunwa, nujya mwanya munini tuba twari tumaze tutavuga. Hanyuma ugaca wumva birugurutse, ugatanguruka nezerwa. Wasohoka no hanze umukozi akabona kuvuye mu cyumba ramahoro. Urazi ko ushobora kwikemesha atani cyabaye kubera gusutura umunwa kwawe. Umukozi agacavuga ati ya bamutabiye ibyari byo byose, ibyari byo byose hari cyabaye hariya mu cyumba kubera gusutura atani cyabaye. Kubera iki? Wewe uvyuka usutuye umuntu antani cyabaye. Oya vuga uti Yesu ashimwe. Umwana muhuye ubwa mbere umubwira uti Yesu ashimwe, umukozi umubwira uti Yesu ashimwe. Mwaraye amahoro, hanyuma akakwishura ukabandanya. Hari igihe rero nawe kubera nyene abamenyereyane wagaca kubaza ati wara ni neza cyane, ugaca mubandanya. Ubwo n'urugo rw'umunyabwenge ariko araramukanya. Washika ku mugoroba ukaramukanya, ugace mu gatondo abana behere ku ishure batahe, akaza nimba vyanamunaniye akaguma gwarunwa rusutuye. None ga nitwe twaguhaye ikibazo kumbo n'ugisutuye umuntu, vyakunaniye vyagenze ndashonje, twese nitutashe tushonje. Ramukanya, ahubwo niho bica binahera. Mu nzu y'umugore w'umunyabwenge n'ukuri haba kuramukanya. Ibyo biragaragaza ko abantu babaye amahoro. Ibyo biragaragaza yuko abantu babanye banezerewe. Kuramukanya kandi unezerewe, udashavuye, udasutuye umunwa, ni byiza cyane. Ijambo riri mu Migani 15 umurongo wa mbere rivuga ngo ukwishura kwiyoroheje guhwamika uburake, ariko ijambo ribabaza rivyura ishavu. Mu miryango iki kintu umugore w'umunyabwenge ategerezwa kukimenya, akamenya ngo ijambo ryiyoroheje rihwamika uburake. Kwishura wiyoroheje, kwishura bukebuke. Mbega umugabo akubwiye arandamuka, wewe manura ko akubwiye arandamuka, manura. Hari nabo bishura bukebuke wagaca duza, bamubaza iki akavyishura arandamuka. Ekaye kwishura kwiyoroheje guhwamika uburake. Nuba yajaratse abonye umwishuye bukebuke byiyoroheje, arabona ko agize isoni, hanyuma agaca aca bugufi. Ariko ijambo ribabaza
rivyura ishavu. Nico gituma abakenyezi dukwiye kwiga kwishura twiyoroheje, si muhira gusa. Umenye yuko ishavu burya ricariduga mu wo wishure, mwese rikaduga, biherera mu mivurungano. Kwishura kwiyoroheje guhwamika uburake, ariko igipfu kishura amajambo ababaza bigaca bivyura ishavu. Imana idufashe cyane. Ico nico wokora kugira ngo urugo rwawe rurinde imivurungano, ariko ruba urugo rw'ubuhungiro. N'umukozi emwe hamwe usanze amenya ikirahuru karandamuka, yamena isahanu karandamuka, urabona kubera ko utaguzi ntora arizo nari nagutumye, umengo ntiwumva imisi yose, umengo ntiwumva. Iri jambo maze kurisoma, ukwishura kwiyoroheje guhwamika uburake, iri jambo numva riranyigishije, ndavuga nterega abasha mbika ko nanje nankankamira, kubera kijeho nahora ndamukankamira. Kandi jambo ry'Imana rivuga ngo udashaka ko bagukorera ntugikorera abandi. Erega burya ndamukankamiye, kumbe bica bivyura uburake muriwe, nuko atabubasha afise bwo kunsubiza. Ahandi ho no kunkubita yari kunkubita. Ibi yamba nabikankamiye ari umugabo mfise kububasha yankubita. Ahaba umukozi kumwishura bukebuke, kumwishura niyoroheje biciye muri iri jambo ry'Imana. Imana idufashe cyane. Iyo tugiye turasoma aya majambo y'Imana aradushira ku rutonde. Jewe iri ryaranyigishije, ndabona niyemo kandi ico ntagomba ko bankorera nanje sindakigirira abandi. Nanje umukozi yonyishura arandamutse, jeho noca ndamurungika, jeho koja kubukumwirukana, acamvuga jewe ndagufise kububashohoka vyihuta. Nanje urumva nobabara. Numva rero iri jambo riranyigishije mu rugo kwishura twiyoroheje. Kera ikintu cyandiza gusumba n'inkoni kwari ugukankamirwa, bankankamiye na cyangwa amosozi ubwo nyene yacakoroka. Mu nyuma rero ndavyibuka nti none gajeho nadutse nkankamira na gute, ko nzirikana jewe unkankamiye ncandira adutse gute ngo nanje nze ndakankamira abandi, kubera nanje rero nitwa abanda basumba ko nanje bankankamiye ncandira. Icyo utagomba ko bakugirira nawe ntukigirira abandi. Kwige kwishura twiyoroheje mu rugo si kumutware gusa, no kubakozi no kubana bawe nabo barakenewe kubwirwa amajambo yiyoroheje. Na remarque yaburya abana hari igihe bakongatara kubera tuzibaha nabi. Umwana nivyo yagiye kuyerera, umwana nivyo yakoze ikosa, mugabo kugira umenye ikiri mu mwana mwishure wiyoroheje. Umwana umwe yamyashingira intahe ukuntu yatinze araba umurobere mu muryango. Igihe kimwe ambwira ibintu nyina yamugiriye ko yamukubise, imisi yose yaramukankamira, mugabo mukuru we ntamukankamira. Hanyuma we akamukubita, aramaze kumukubita kabiri kandi ari inkumi yiga muri segondere, n'inkoni ubuhiri amukubita. Uwundi munsi aramukubita aravuga ati no hari ikintu kidasanzwe. Aca ubwo nyina aramukubita, acagenda ararira, acaherayo. Nyina ararondera arabura, numva ashuha nabuze umwana, kumbe sinamenya ko ari uko byagenze. Imisi yose akamukankamira, numva ukuntu umwana byatinze biramucikisha umukomantare. Abana hari igihe bacika ibikomantare, bugiye dufise abana bakomantaye, urazosubira inyuma urabe byatanguriye he, byaje gute. Hari igihe usanga ari ukuntu wagombye kumushira ku rutonde. Nivyo ntidukwiye kwima inkona abana, na Bibiliya bitwemerera kumukubita, ariko hari igihe turenze urugero. Hari n'igihe dukora ibintu byo umwana imbere yuko umubwira ikosa yakoze ijyari ryo ido nido. Burya bakankamirana nta n'umunsi babwira umwana ikosa yakoze neza, aza kumukubita akaza gukankama atigeze abwira umwana ikosa. Banza umusigurire, nimba dufata akarorero ari utasha atevye ukamusigurira, burya gutaha utevye ni ikintu kibi. No abujya muga hari abana batumva, ni ikintu kibi, ni bibi. Wowe utaha utevye so wawe yashitse kare, ibaza umwana ashika inyuma yase, nimwumva ko aba yarengeje urugero, agataha inyuma yase, mugabo ukamusigurira, ukazubona n'ubundi arabisubiri, ugasanga yongeye gutaha inyuma yase. Ariko bandanye umusigurire, bikenewe kuhana uhane, mugabo wame wibuka yuko uwo mwana kumushira ku rutonde n'ishavu n'ugukankama cyane ko atari yo nyisho. Kuko hari igihe uzosanga yakomantaye gose biba bisaba ibiganiro. Hari igihe bisaba ibiganiro, hari igihe bisaba ubujya dutegeza kwihangana. Umugore w'umunyabwenge arihangana, agatanga uwo mwanya w'ibiganiro, mukavugana mutuje, usanga vyagenze neza, mu nyuma biragenda neza. Umwana rero iyo yakomantaye muraraba neza, hari igihe biba byavuye ku ntango y'ukuntu wagiye ubigenza, ku ntango wagiye ubikora.
ukuntu wagiye ubikora. N'abakozi buryo tubakankamira cyane baratinda bakigira. Nibakunda murabizi ko ari twebwe twamana n'abakozi. Kandi nta mukozi azogenda avuga ko patron ari mubi. Iminsi yose abakozi bagenda bavuga yuko mabuja n'igikoko rudida. Mabuja wewe utazi mabuja kubera iki? Nitwe tubana nabo kenshi kandi birumvikana. Nitwe tubana nabo kenshi, tubanye nabo nitwe tubona amakosa bakora. Urumva nitwebwe usanga twavuze. Rero mugabo turabe tuvuga iki, tuvuga gute, dutanga amaromarke gute, uko nubundi guhanura umukozi birakenewe, mugabo ubikora gute? Kumubwira ibyo atakoze neza birake, kandi mumenye yuko ibimushikiye nawe bishobora kugushikira. Jewe niga kutishuza ibirahuri n'amasahani abakozi. Navyigishijwe n'ijambo ry'Imana, ndavuga nti mbega yewe ejo ninamena ikirahuri umukozi ahari sinzomaramara ko nakimurihishije. Jewe nzoca nza ndakizane ndamwereke nti nanje nakiguze ko nzoca ndekerana. None yagize accident mbanza gutahura ko ari accident. Abagize accident nkuko nawe ushobora kuyigira ukamena isahani cyangwa ukamena ikirahuri. Mugabo rero tugashuha utegeza kuyiriha. Wakibonye uko gisa igisuku nyene uzana ikinyene. Isahani ntazi niyo wayiguriye, ntazi niyo yoyikura, wari waguze izisa kumbura ari zinga tukabishuza. Ariko mugabe ijambo riranyigisha emwe cyandabiheba ahubwo nkaca ndamuhumuriza nkavuga birashika gusa uzozuraraba neza nko havyabomanye kubera wabiteretse bimeze ukunuku wabishize aho udahambya ugasanga yabishize aho adahambya yagiye gutora kikamukorokana. Aha wabishize aho udahambya urabimanura uvyegeze hepfo kubera wamubikenera, hanyuma uzozurabitora bikoroheye ugaca umubwira bukebuke kandi akabitahura, kandi ukazusanga yarabikoze ivyo umubwiye kubera wamubwiye bukebuke. Imana idufashe cyane. Haleluya. Migani 18:22 uronse umugore abaronse ikintu ciza ngo kandi abaronse ingabire ivuye ku Mana. Ni ingabire ivuye ku Mana. Twibutse yuko umugabo n'Imana yemeza yuko uronse umugore abaronse ikintu ciza. Nitwigire kibi rero, muriko muravyumva, nitwigire babi, kandi ngo uronse umugore abaronse ikintu ciza, kandi ngo ibari ikado ijiva ku Mana. Tukamenya ngo nukuri kubona Imana iguhuje nujya yabahuje aronse ikintu ciza, ukamenya Imana yanyise ikintu ciza kandi yavuze ngo ndi ngabire yavuye kuri yo ihaye uyu muntu turi kumwe. Ivyo ukabimenya, ivyo ukabitahura, ukifata neza rero, ukifata neza kugira ntube ikintu kibi. Twibuke ko turi ikintu ciza Imana yatanze iha umugabo. Eva cyari ikintu ciza Imana ihaye Adamu, nico gituma yikoma nezerewe. Yasangaho ikintu ciza, rega yarasanzeho ikintu ciza, aravyo asangaho ikintu ciza kidasa n'imbwa, kidasa n'inka, kidasa n'ingeregere, kidasa n'intama cyangwa impene, kidasa n'igikoko ciza woba wibaza ko ari ciza. Imisambi niyo yirase ngo ni myiza, ivuna amazosi ngo ni myiza, igikere kiraraba agatima ariko ni musambi wirata nyene nguri mwiza. Uwo mugore yashitse yikomye, yasanze adashobora gusa n'umusambi, asanga ni ikintu ciza, aravuga ati yo kumbe urakara ko mu mara yanje, uri gufa ryo mu magufa yanje, guhera uyu munsi wiswe umugore. Aca mwita izina nawe, erega n'umugore niwe yamwise izina, wiswe umugore. Mugabo ujya munezero yawutewe nuko yikomye iruhande y'uwasanga ikintu ciza gisumba bya bindi byose Imana yari yamucishije imbere ngo avyita amazina. Abona ni ikintu ciza, vraiment turi ikintu ciza. Ni wigira ikintu kibi kubwo kwifata nabi, kubwo kuvuga nabi, kubwo kudakora ico wategerezwa gukora. Turi abantu beza. Haleluya. Turi ingabire yavuye ku Mana. Ibaze kado, uri gikado ciza. Gusa rero ntuze wigire uzo kumuvyifatamwo neza kuko wibuka kuri ikintu ciza. Haleluya. Ikindi dukwiye kwibuka, umwanditsi w'imigani yaranditse aravuga ngo urugobo nitunga. 19:14 urugobo nitunga umuntu abiragwa nasa. Inzu ashobora kukugabira inzu iyo yifise, asha umuvyeyi yifise ikintu cambere aho umwana n'inzu yagiye kubaka. N'uruguru burya abavyeyi nibo babafasha kubaka bakubaka. Be nitunga kamuha inkwano n'inkandwi
ni uwifise aragaba ivyo arabigabira umuhungu wiwe urugo hamwe n'itunga niragi ry'abavyeyi ngo ariko umugore aciye bugufi umugore aciye ubwenge umuhabwa nande uhora nkuko kado umugore ari kado umuhungu ahabwa n'uhoraho n'umugore aciye ubwenge amuhabwa n'uhoraho urumva se naho yoba atunze gute se naho yoba afise ibitagenda ibitayega ntashobora kugabira umwana wiwe umugore w'ubwenge wapi abasore rero bo muri no misi je bamaze imisi bantwenza hari abo maze imisi numviriza ukaza wumva bavuze ngo kuba mu nzu nziza ni kimwe ngo ariko kuhabana n'umugore w'umunebwe ngo birabishe itunga bararifise mugabo agacagira umugore w'umunebwe erega muratinda mukabijya bigahera kandi amaboko ni sawa yari karakora yose ngo aryoha anyuranye umugore akazana umugabo akazana mugashira hamwe biraryoha nukuri umugore w'umunebwe bari gipfu cyo hanyuma urugobo nitunga inzu umuntu arabishobora kubihabwa nase ariko umugore aciye ubwenge umuhabwa n'uhoraho aha rero nico gituma mwaba mama mweho twavyaye abahungu nukuri n'abana bacu tubabwire basenge kuko umugore aciye ubwenge uzomuhabwa n'uhoraho sije nzomuguha natwe nk'abamama nk'abavyeyi dusengera abana bacu Imana izobaha abanyabwenge ibatoraniriza abanyabwenge nimba yobu w'Imana yamutegekanirije uyu munsi adafise ubwenge mwari muzi yuko ashobora kubugira akazoza gushika kumushikana mu nzu yaraciye ubwenge mbega muti bivahe Bibiliya nibivuga Yakobo niyavyanditse ngo namba muri mwebwe hari ukenya ubwenge nabusaba Imana mbega kubusaba nasanze atari bya bindi duca tugira Imana turagusabye uduha ubwenge ubwira Imana nyigisha kukubaha nshoboza kukubaha nshoboza kugutinya ikindi cya kabiri ubwenge burava mu ijambo ry'Imana nshoboza gusoma ijambo ry'Imana ndaribemwo ndarigenderemwo ubu rero jewe nabitahuye ubu nsenga Mana yo mwijuru umugore wateguriye Kera umugore wateguriye Keve umugore wateguriye Jonathan Mana uburamuha akubahe bakubahe babe mu nzu y'Imana bagutinye ubigishe gusoma ijambo ry'Imana niho bazogira ubwenge buzure mpwemu yera niho bazogira ubwenge nivyo nsaba ni waje imbere y'Imana imisi urabikora kuva itariki imwe gushika itariki 21 upfuka musaba ubwenge nabwo uzoronka saba kubaha Imana kuko niryo tanguriro ry'ubwenge Imana mbwira ikintu cyose nokora kikubahisha mbwira inyifato no kwifata ikubahisha Imana nshoboza kukubaha no kugutinya kugendera mu ijambo ryawe Bibiliya bivuga neza ngo ndusha batamu ubwenge kuko nize kugendera mu vyagezwe vyawe kuko ndabasumbya amabwirizwa yawe ndabasumbya ivyagezwe biri muri jewe ugaca usanga n'abatamu barusha ubwenge buva kukubaha Imana nzobasengera bubaha Imana hanyuma basoma ijambo buzure na mpwemu yera aho nzomenya ngo ndosaba kazana bafise ubwenge umugore w'umunebwe bari umugore w'igipfu nta mugore w'umunyabwenge mwumvise umugore w'umunyabwenge uko ameze ni umwe batazira amaboko igihumbi kandi burya rujya ruririmbo bariko bararuririmba ngo ni maboko igihumbi ntuvyumva mugabo usomye aha muri iyi migani aha twasomye urumva by'ukuri ko umugore w'umunyabwenge ni maboko igihumbi nuko bajaho bakabiririmba none hajya bose babiririmba ni ba maboko igihumbi n'umugore w'umunyabwenge ni washobora gukora iki cyakagiheza agatunganya niki mpwemu yera kamurongora no gukora iki akabika bwa bwenge buva kubaha Imana bukabimufasha bikagenda neza ukadusanga akoze ibintu byinshi rimwe nibo bamaboko igihumbi abagore b'abanyabwenge ari ubimenye muvyeyi mushobora kuba mwifise umwana wawe ukaba witeguriye kumugabira inzu ukaba witeguriye kumuha mwarapanze n'ivyo muzomuha mukamusohoza ibyo ntibikwiye umugore w'umunyabwenge azomukura ku Mana mufashe gusenga Imana uzomuha inzu baze kuyipfiramwo nabi kubera yaronse igipfu uze kuraba usanga amanga umubaye ahanye bya bindi wabaha byose babiriye wa mugore none ko aca bijya yicaye aca shira akaguru ku kandi ibaza ngo yagiye muri sport mu gatondo agenda nyo amata hanyuma agaruka ava muri sport asanga ikirahuri ku meza n'agacupa k'amazi akaza gasanga ku meza
ahubwo akamusanga aracaryamye sha akamutelefona saa 4 urumva ngira mve muri sport nze gusanga wankoreye umurete nivyo ashaka kumubwira telefone igasona gacabwira uwo bari nko usanga gisinziri saa 4 abo nibo bitare abagore bibipfu ukabura umunebwe na wewe nukuri uzoza wisanga uri gipfu kandi bavyeyi turafise devoir yo gutegura abana bakiri bato tureke kubareka bavyuka saa 5 ngo ni vacances nashobora kuvyuka agakoropa vacances nashobora kuvyuka agafasha umukozi guhata ibiraya vacances nashobora kuvyuka agafasha abandi gutondeka ivyo mu nzu n'icumba ciwe akagikoropa navyuke nijyamwicara za gufuma asubirayo mugabo yavyutse agakora dubategure hakiri kare ahandi ho bazotumara amaza kurungikira abantu igipfu inkwano wariye wa muhungu aguma yicuza inkwano yatanze inkwano wariye mugabo wabarungikiye igipfu atacahereza amaboko avyuka saa 4 urazi kujya kurya muri restaurant kubera atamukozi abantu bagaca baje kujya muri restaurant kubera atamukozi bafise kubera iki madamu nashobora no ntazi guteka umuceri ntazi guteka umurete madamu ntazi guhata ibitoke hoho unuzi kubiteka cakotesha ubihwata amakara hariho abaca mu gikoni bambaye amaga bagahwata ego kwera incenda mwibuka ahubwo agahwata ibitoke yambaye amaga nka wa undi yaja mu bikorwa rusangi yambaye amaga basha bamuritegura nukuri nagira ndababwira nimba ari ikintu kibihira umugabo nawe nyene naho abari umunebwe mugabo kutunga umugore w'umunebwe ni ikintu kibishe umuntu w'umunebwe arabishe bamurimenyereza bamurakerebuka bamuritegura bamurakora udukogwa imenyereze kuvyuka kare nimba wari usanzwe uvyuka utevye mwe murimenyereza kuvyuka kare kuko uri umukenyezi ukavyuka utevye ubutakaje byinshi cyane ubunebwe buradukenesha jewe rero narize ku bunebwe mu buryo bw'imwema igihe cyose nabaye umunebwe wo gusenga umunebwe wo gusoma nahindutse umukene mu mpemu bica bikwega ubukene bwo mu buryo bw'umubiri kuba umukene mu mpemu biragahe mugabo umuntu ari umunebwe mu by'umubiri burya arakerebuka mu by'imwemu acakerebuka mu byo kuvyuka gusenga uyu mugore w'umunyabwenge batubwiye ngo avyuka hakiri kare mwavyumvise nimba ko kari gahaze wari witwa umunyabwenge mugabo ngo avyuka hakiri kare rero nibatubwiye ko ari saa 9 nibatubwiye ko ari saa 10 nibatubwiye mugabo icyo batubwiye nuko avyuka hakiri kare kandi mbere ngo itaragiwe ntirizima rizime kandi ari karafuruguta utuntu ari karafuruguta ari karakora utu abandi baryamye na wacaja ngira afata zanyuzi kwitara gacagira insinzi cyangwa cafata bibiliya nayo ko yiri warakora akavuga sinaronsa karyo ko gusoma agaca aja kwitara agatangura gasoma ijambo ry'Imana naryo nibatubwira neza icyo bari karakora ngo ariko itaragiwe ntirizima ariko twe dutanguranwa na saa 2 hanyuma tukaza gukoma akagohe saa 12 umuntu afuruguta yirukaja ku kazi yirukaja gukora ibinabiriya mugabo ugaje usanga inyoni zamutanze kuvyuka burya mugore w'umunyabwenge inyoni ntizari zikwiye kumutanga kuvyuka inyoni zwi umuntu akiri mu gitanda niwavyuka inyoni zagutanze uzumenye ngo vyabuze inyoni tuzoze turatunga inkoko twese tuzoze turatunga amasake zize ziratuvyura inkoko ziravyurana nimba ndiko ndasaba umukazana w'umunyabwenge ndakwiye gusengera n'umukobwa wanje agira ubwenge kugira ngo uwo umuhungu nzomurungikira nawe ntaze yidoge erega nice cyamaramara abasha erega ni ucumaramara bikoze isoni wewe nyene ndiko ndasaba abakazana b'abanyabwenge ariko ndanasenga kugira ngo nyabakobwa nyene nabo bagira ubwenge baze bagende bantera iteka uraziyo mbega mwari muzi yuko abagore b'abanyabwenge babakwa kenshi baragenda bakongera bagasubirayo kubera umugabo baravuga ati no oya nukuri oya nukuri ntibampaye umugore bampaye igitangaza agaca asubira yatwaye utundi tuntu agaca asubirayo bagakwa kabiri agasubirayo n'ubwa kane agiye gushima akavuga ati nukuri ndashimye narinje kubashimira mwampaye umukobwa nyawe mwarareze neza
murumva iryo teka ku muvyeyi ese icompejo nkaza mbona umuntu adutumiye ngo burya ndafise abashitsi ugasanga numukwe azanye umukobwa ati narinje gukenguruka tukumva n'ikindi gihe uradutumiye ngo nari mfise abashitsi uwundi munsi nkaza numva umuhungu arantumye ko mama tuzojane nzoba ngiye kubashimira mama urahazushigikire nzoba ngiye yo no cyamvuga ntariko narayo bimwe nasenga byarafashe kandi ndazi ko bizofata mu izina rya Yesu bizofata jewe nsenga nizeye erega ni kuneza yacu abagore b'abanyabwenge barakunda abayinabukwe nahaba inabukwe w'igipfu aramujenga kamujenga ntashobora kwiteranya na inabukwe ararondera uko abigenza muri bwa bwenge Imana yamuhaye akabikijya nino akarondera uko abigenza mugabo ntiyiteranya na inabukwe umugore w'umunyabwenge erega ninaronka umukazana w'umunyabwenge tuzokundana nico gituma ari kuneza yanje nico gituma nawe ari kuneza yawe uronse umukwe ukaba wamuhaye umukobwa w'umunyabwenge hariho umumama dukorana ni wakunda kumbwira ngo umukumuhabwa n'umukazana umukumuhabwa n'umukobwa bisigura yuko umukobwa yabaye nyawe umukwe ni automatic aguma mabukwe ndakurunga ikiyutu kubera ko umukobwa yagiye akaba umunyabwenge akavyifatamwe neza hanyuma urumva inabukwe abatonye kubera avuga ngo mabukwe yareze neza umugore w'umunyabwenge n'umugore ashimwa umugabo aba bitewe nuko wubaha Imana twabisomye ngo akazuru gusa akaranga gusa nukuri naho twokwikora gute nukuri atakubaha Imana kuri muri twebwe bizocika ubusa ubwo ubona hariho abagore bikora ariko ejo ukabona bamutereye inyuma y'urugo baramwirukanye aho ubona kino gihe ibisubira muhira ni byinshi ntubone ngo turiko twigira ibifyinati ibisubira muhira ni byinshi biteye n'ubwoba undi mugore yaguma kangisha umugabo yamuvugisha je rero nzokwigira wibaza ko nafisi wacu je rero wibaza ko nafisi wacu hanyuma undi munsi agenda mukoreye ikosa yurira indege acaravuga ati ntaco nzomukomesha agarutse acaza kumutegera kuri aeroport yatekeye hanyuma aramutora aramudepoza muhira kandi amutwengera amacara amubwira ngo tuvyaranyabo ngo mpakuje kundondera mugace mubwira ati sawa genda amahoro ararindira ukwezi kurahera kwaza kumurondera arabura ararindira amezi arabiri kwaza kumurondera arabura mugabo yatuje aratinda aragenda arasoboka ati abantu barakangishanya hari igihe abagore bagera ahantu bagakakama nyene ukabona ko ari uw'igiciro adashobora no kugukorako yaramuretse aramureka neza aramureka ararinda kandi yaguma yibaza muri we ari karatera inkuru yibaza yuko atamisi ibiri izohera ataje kumutora abona ibiri iraheze abona indwi iraheze zibiri ziraheze zitatu nyina yamubeshe ngo yandungitse kuruhuka yakurungitse kuruhuka wari wavuze ngo ari hanze ukwezi kurahera yakurungitse kuruhuka ukwezi kose naho yikangase ngo ibintu ngo aho rero ngo wasigungiriye ukunuko ngo nawe rero ngo kwari kumukomesha kubera avuye no muri mission yategezwa kuba mukeneye ngo aramukomesheje nawe yaciye amukomesha kuruta dukwiye guca bugufi none Imana yadusabye kububaha ariko kubaha umugabo sukubitapi bakaguhonyorako oya nukumwubaha ukareka kumushyira ku isoni ugakora ibyo utegerezwa gukora hariho abantu tuvuga ngo twubaha abagabo ngo kango baca batugenderako ya wabikoze nabi kububaha dutegeza kububaha ico nico ukwiye kumenya umugore ashimwa rero abitegwa no kubaha Imana ikintu rero nagomba gushimikira ko muri no misi ya nyuma kiriko kirakeha kiriko kiratuma ama divorce bayasaba nukuri ngo nyinshi zirimo imivurungano hariho nabazaha mu rusengero badataha mu byumba bimwe hariho nabazaha mu rusengero baje batavugana bamaze nk'indwi batavugana hari abatondaha mu rusengero umugabo atavuga cyangwa umugore atanavuga bose kandi bitwa ngo bubaha Imana kubaha Imana Bibiliya ivuga ni kwa kundi kugutera no kwirengagiza kuco wacumuweko umugore w'umunyabwenge yirengagiza ico yacumuweko akacirengagiza akakigira gitoya umuntu mbere kugira ngo abandanye yubake muriko muravyumva
muntu mbere yo kugira ngo abandanye umugore w'umunyabwenge ntiyihuta gushavura ishavu ryama mu mitima y'ibipfu ariko umugore w'umunyabwenge yirengagiza n'ico yacumuweko akakigira gito ukacorosha ukavyorosha ukazorondera ukuntu bivuga igihe ciza kibonetse umwanya mwiza ubonetse muntu mbere yo kugira ngo wubake abana guca wikangata ngo nukubera uzi azogukenera ngo ntashobora kumara kabiri ngo ntashobora kumara gatatu yobishobora azokwiyaranja ukundi hanyuma urindire ko baza kugutora babure ntavyo kwikangata naho yoba ari wafise amakosa ukirengagiza ibyo wacumuweko hanyuma kugira ubuzima bubandanye nukifuze gusubira iwanyu oya kuba igisubira muhira muzobaza babibayemwo nk'abavyeyi dusenga Imana ni warungika umukobwa ntazosubire niwe ukiki kimaramari niwe ukiki gitetegwe umwana asubiye muhira rero nukuri tugerageze twubaha Imana kukubaha Imana niko kuzodushoboza kubaka ingo ukubaha Imana niko kuzodushoboza gutegura abasore bacu gutegura abakobwa bacu nushobora no gutegura abana bawe bazoza kubaka ejo utubaha Imana ngo iguhe ubwenge nibikunda urumva umugore w'igupfa maramarana n'abana biwe Imana ibidufashe cyane nibikabe biragahera uyu mugore bavuze yuko yari umugore w'umunyabwenge kubera barabivuga ubwanyuma bakavuga yuko umugore yubaha Imana ni washimwa umugabo yamushimye aramushimagiza aramuvuga kubera yari yubaha Imana agacagira ubwenge abana bakamushemagiza biraryoshe gushemagizwa n'abana ariko iyo batanguye kugutuka baganirira abagenzi ngo mama wacu ukaza wumva ngo gwimama ngo ruranshisha bariko barayaga murumva ko kaga biba ari ibintu biteye ubwoba usanga biteye ubwoba by'ukuri bega tubashisha kubera iki wowe ubashisha kubera iki ariko abana umugore w'umunyabwenge nukuri abana ngo baragera ahantu bava hasi bakamushimagiza ukazibona bamuzaniye n'amakado ukazibona n'abashitsi baje bakarondera n'umunsi mukuru barondera akaryo ko gushimagiza nyina wabo biraryoha nico gituma ari ubuzima bwiza twari dukwiye kurondera ubwenge tubaho neza tubaho mu mahoro tubaho duhuje umutima n'inama nabo abo mwubakanye mugahuza umutima n'inama n'abana mugahuza si abana gusa mbere n'abakozi biraryoha iyo ufise umukozi muhuza ubwira ikintu mukaja inama agakora ukasanga yibwe umukozi yo muhuza usanga no kwibwiriza yibwirije akibwiriza icyo akora akibwiriza uko abigenza ugasanga ibintu byakoretse neza udahari nta bwoba ugira umugabo adahari afise umugore w'umunyabwenge nta bwoba agira aramenya ngo jewe nasize umugore w'umunyabwenge arabitunganya umugore w'umunyabwenge arakunda akazi umuntu wese akunda akazi nagira ndabibutse yuko adacegwa ku kazi bakenyeze nta muntu acegwa ku kazi nagira ndakwibutse ko ari icyaha gucegwa ku kazi ni icyaha jewe ndabibona nkajugumira nkumva ndatinye umuntu akabaho mu buzima bwo kudatonda ku masaha n'umunsi umwe kandi chef akamwihorera nawe akabifata ibisanzwe kandi jewe umuntu akijijwe sindanamwirukako ndamenya ngo uyu muntu yategerezwa kumenya amasaha yuko gucegwa ku kazi ari icyaha erega no gucegwa mu rusengero kuvuga ngo dutangura saa 3 tugashika saa 5 erega naco ni icyawe washitse wihana naho uba wafatiriwe n'ikintu gifa uravuga uti Imana mbabarira burya nshikiye amasaha ntari gushikira gucegwa ni icyaha bakozi ba leta nimube mu bagore batumara amazi umugore w'umunyabwenge amenya ngo jewe ntegerezwa gushika ku kazi ku masaha nigerezwa kubahiriza udakoze amasaha kwiyuburi kuriba hariho abantu bakora amasaha 3 ku munsi abandi bakoze 8 ukibaza umugore w'igipfu rero aratonda amasaha ashakiye ntanatahura ko abandi bariko baramubona amasaha yatondeye banamugaya barakugaya bakanuma hanyuma umushefu nawe ubibonera mu bindi byo mu nyuma urabibona arabikwereka yuko yabibonye tugerageze no kukazirera abakozi ba leta murya amahera mutakoreye abandi bakarya amahera bakoreye amasaha 8 nawe ukarya amahera wakoreye amasaha 3 4 uburi umusuma cyangwa ugatonda ku isaha washikayo saa 3 kabugihaye amaguru igisagara urumva ndafatiriwe bwawe ninashitse hahandi birangora naho ugiye mu byabo
uko ari abakozi ba leta banadandaza ukaza usanga kubifatanya baza barabesha bakaba mu bubeshi gusa. Uyu mugore w'umunyabwenge yakunda akazi, yarakunda akazi, nico gituma yazinduka, yarakunda akazi, nico gituma wasanga ari karajisha imipira, yarakunda akazi, yarakunda ibikogwa, nico gituma tabwoba yarafise. Kubwo gukunda ibikogwa yari n'umugore ategekaniriza kazoza. Umugore w'umunyabwenge arateganiriza kazoza, ngo yibutse ibyo mu gihe cya kera kizoza, ngo aritwengera kukazi yuko yabiteguye byose neza, yabipanze, yabishize ku rutonde, yaziganije ibyo muri kazoza. Umugore w'umunyabwenge yibutse ko Yesu azogaruka, aritwengera, arazi ko yaziganije amasengesho, arazi ko yaziganije ari mu bikogwa, ari ku kivi, atabubeshi, atagucegwa, ataraba abandi. Yibuka yuko Yesu azogaruka akitwengera. Ndakurindiriye mwami, ndakurindiriye. Ariko umugore w'igipfu yibuka ibyo muri kazoza akajugumira. Kwese ibintu byo kugaruka kwa Yesu nabyo baguma babivuga, nibo bigezaho baguma babigavuga, bakaguma babisubiramwe. Turabivuga nyene kuko azoza kandi ntagitevye. Ariko abagore b'ibipfu ntazobatwara. None ko ashobora kubasanga basinziriye umukondora zosi. Ariko abagore b'abanyabwenge bagona bari maso, bagona bari maso, kuko bagona n'amasengesho, bagona na kwitega, bagona n'amatara yaka, bagona n'amavuta ku ruhande. Abo niyaza bazumva inzamba, naho azoba yari yasinze azumva inzamba n'ingoga. Umugore w'umunyabwenge n'ibintu bigaragara araziganya. Mu yandi majambo ikindi kintu w'umunyabwenge ari ntasesagura. Hari abagore basesagura. Hari ipepo ndayibabwire uce wumviriza yuko ushobora kuba utayifise, kandi uzusuzume n'abana, hari igihe usanga n'abana bazifise. Hari ipepo yo kugura ibidakenewe, ugasanga umuntu aguma agura ibidakenewe, ugasanga aguma agura ibidakenewe, hari ibindi bikenewe, cyangwa ayo mafaranga yari kubiziganwa akazokora ibindi, yagenda mu isoko agahura n'iki. Hariho umuntu twakorana bazungurusha ibitenge, baracisha impuzu, ari ibitenge z'ubwoko butandukanye mu biro, abandi bafata nawe agafata, kandi aguma arira ngo nta mafaranga afise. Ntuzosubire kuvuga ngo nta mahera ufise. Uri kuvuga ngo nta mahera ufise, bajya nabo bayafise bafata impuzu nawe ugafata. We kashango numva umengo ngo nanje sinosigara inyuma. Ni wosigara inyuma, izuguze wari uzikeneye, kuhengereye ivyo wundi akoze nawe ukabikora. Canke muri vile ukagwa ku kintu ukagihitana, ugasanga si cyo wari ukeneye gose kuruta ibindi. Nasanze ari pepo. Umuntu akagira ibirato 50 akaguma ashaka kongera ko nibindi, mbega bashibara ntararonka niriye, akarondera nirindi bara nawe ukaguma ugura, ugasanga si byo wari ukeneye. Hari gusanga uravye neza ugasanga ni pepo yaguteye yo kugura iki, ukugura nakanako, kugura nakanako. Uzusuzume n'abana, harigiye n'abana baguma bashaka kugura mbwira vreme icyo kintu ko wakiguze wari ugikeneye. Cyari igihe cyo kugura icyo kintu, ayo mahera yuyabika niyo guza ikindi kintu mu gihe ugikeneye. Nukuri umugore w'umunyabwenge akwiye kugira impuhwe. Burya ntushobora kugirira umuntu neza atampuhwe ufise. Inibikogwa Yesu je yakora byose, mu gukiza abagwaye yasunikwa n'impuhwe, mu kugaburira abashonje yasunikwa n'impuhwe. Ikintu ciciza cyose n'ubutumwa bwiza yaje avuga ni mwihane ubwami bw'Imana buri hafi. Yabivuga n'impuhwe, nivyo byamusunika kubikora n'umwete n'ishaka, abwira abantu yensista, aduga imisozi, amanuka ajya bukibiyaga kugira abantu bose bashikirwe n'ubutumwa bwiza. Ariko byose yabitumwa n'impuhwe. Natwebwe rero umugore w'umunyabwenge we ategereza kuba umunyempuhwe. Afasha uyu yarafise impuhwe, yarafasha abakene, agafasha abagowe. Tubirabira kuri uyu mugore yambara impuzu nziza zera. Uyu impuzu nziza zera zitungwa n'abanyesuku. Abanyesuku nibo bakunda impuzu nziza zera, ngo nizo yashona, nizo yambara ubwiwe. Byaciye binyereka ko yari umugore w'isuku. Nituba abagore b'umwanda. Imana idufashe yaragira isuku kuburya jisha n'ibyo kuryamamwo byose akabishira ku rutonde. Imana idufashe twirinde umwanda, nituba abagore b'abanyamwanda. Kandi ubunebwe buratuma umuntu aba umunyamwanda. Bisigura ngo ibipfuca ucusanga byose byakweganye n'umwanda rumwanda, akikora kubiboneka ugasanga ivy'inyuma yakuyengeje, mugabo winjiye ibwina ugasanga umwanda ni wose. Uyu mugore uretse n'ivyo yari umunyesuku, kandi
yarazi kwironderera abamufasha, yarazi koroganiza abantu bo mu muryango. Urazi ko ubwo ari ubwenge, kumenya koroganiza abana ukabapanga ukuntu bakora ibikogwa n'ubwenge. Ngo iminsi yose yavyuka kare agaha ibikogwa abana biwe, akabwira we ukora iki, akamenya kubapanga. Ntiyareka ngo bamurorere, ntiyareka ngo bagume baraba ivyo ari karakora. Yarapangira ibikogwa abana biwe, abari mu rugo akabapangira ibikogwa. Ico cyose kirerekana ko yari umugore w'umunyabwenge. Umugore w'umunyabwenge rero arakwega ubutunzi mu muryango. Umugore w'umunyabwenge arakwega ubutunzi mu muryango, nawe arazana ubutunzi mu muryango, nawe aragira uruhara ku itunga ry'umuryango. Uzutinye iminsi yose ari gucya ugumusaba ta effort wamugira kugira urabe ico wokora. Nukuri birateye ubwoba. Uzutinye imbere ntihabari heza, kazoza ntikabari keza. Kuguma dusaba nukuri biteye ubwoba. Turakwiye kuyitanga mu bikogwa, tukarondera ibikogwa dukora kugira ntitugume tubasaba. Erega arashobora kuba gukunda akaguma guha, ariko nagira ndakubwire ko agera ahantu bikamurambira akaguha mugabo atanezerewe. Kandi igikogwa cyose umuntu akoze atanezerewe kiba ari icyaha, umukoresheje icyaha. Rero tuba abagore bakerebuka, bakarondera ibikogwa bakabikora, hanyuma bagateza imbere umuryango. Imana idufashe cyane. Umugore w'umunyabwenge bimuzanira icyubahiro, kandi icyo cyubahiro akagitera n'uwo bubakanye. Haleluya. Umugore w'umunyabwenge biramwubahisha, ariko nibimwubahisha we wenyene, byubahisha n'umutware wiwe, byubahisha n'uwo bubakanye. Duca tugaruka kuri rya jambo abafaransa bavuga ngo derrière un grand homme il y a une grande femme. Ubaye umunyabwenge birazana icyubahiro. Uwo mugabo w'uyu mugore batubwira aha muri kino gitabo ngo yari umumenyekana aho agiye abashinga ntaho bakoraniye. Yarashika bakavuga ngo uyu ni wa mugore afise umugabo, uyu ni wa mugabo afise umugore. Urumva akamenyekana ubwa mbere biciye mu myambaro, kubera imyambaro yaba yambaye zaba ari imyambaro myiza, ngo impuzu z'agahama. Rero inyuzi z'agahama uri kurasoma muri hariya mu bitabo mu isezerano rya kera, inyuzi z'agahama zaba ari inyuzi z'agaciro. Bazishonyemo impuzu, rero nizo mpuzu zaba ari iz'agaciro. Umugabo we amuha agaciro. Ukabura umugore w'umunyabwenge umenye yuko uzoba uri kuraha agaciro umugabo wawe mu buryo bumwe, ubibabara utabibabara. Umenye nturinda no kumenya uko bigenda, uba uri kuramuha agaciro. Umugore w'umunyabwenge yubahisha umugabo, akubahwa batari kumwe, akawumenyekana aho yagiye mu manama hamwe n'abandi bashinga ntahe, kandi batari kumwe, kubera ko umugore akora. Namye niyumvira nsanga burya inyambaro irerekana karaktere y'umuntu. Nariko ndaraba umwana araho ukuntu yambara, mu nyuma nza gusanga niyo karaktere yiwe. Rero birerekana uko umuntu ameze, ukameremere k'umuntu uko yambara. Uyu mugore yaramwambika neza, ariko bagaca babona ko uyu mugabo inyuma yiwe hari uwundi muntu. Rero abagabo nibaza baragenda bambaye nabi, babibaza twebwe nyene, kandi sinzi ko muravyumva ko bigwa ku bagore. Ngo mbega umugore yamuravye canke kijya gihuzu yacambaye umugore arihe, mbega vyagenze gute? Byose bigatukwa umugore. Nico gituma nk'abanyabwenge ivyo bihuzu nyene umaze kumva bavuga cyo binyegeza, ucurandera iyo unyegeza akabirondera akabibura, naho yoba gikunde. Rega hari igihe umuhanura ati iyo mpuzu ntuyambara kanka, wewe kubera akavuga ngo arayikunda. Uzoca urabura urunyegeze, hanyuma uca umuronderera iyindi nziza imeze neza, kugira ngo niyashika ahantu abuwe agaciro, abitewe na wewe nyene ukuntu vyifatamwo. Tuhasome hariya mu gitabo ca Rusi muri iki gice ca 4, turasoma duhere ku murongo w'9. Haravuga ngo Bowazi abarira abashinga ntahe n'abantu bose ati, ndabatanze ko ivyabona uyu munsi yuko nguzi ivyari vya Elimeleki byose n'ivyari vya Kiriyoni na Maharoni, ndabiguze na Naomi, kandi na Rusi umunyamowabo kazi yari Mukamaharoni ndamuguze ngo umugore wanje, ngo mvyure umuryango w'umuhisi uzokwama witirirwa izina ryiwe. Izina ry'umuhisi ntirizimangane muri bene wabo no ku marembo y'igisagara cabo,
ndabatanze ko ibyabona uyu munsi 11 rero niho nashaka nuko abantu bose bari ku irembo n'abashinga ntahe baramwishura bati turi byabona vy'ivyo baremera bati ni byabona uwo mugore aje mu nzu yawe uhora hamuhe kuba nka Rakeri na Leya ari bo bompi bashinze inzu ya Isirayeli nawe utunganirwe muri Efurata ube rurangiranwa i Betelehemu. Aha rero yari Bowazi yari yemeye kuba umucunguzi wa Rusi. Usomye imbere nyene baravuga yuko yabanje hariho wamukurira yategezwa kumugura ariko kubera yaciye abwirwa kugura byose atwara ngo byose agurane byose na rusajemwo acaravuga ngo ibyo ntavyo nshoboye ngo rusajemwo kandi abumugore wiwe aravuga ati ibyo ntavyo nshoboye wewe ngira mu gishingo. Bowazi we yaranamushaka bari bamaze kugira utuntu be na Rusi yari yadaye kumutreta mwijoro yari yamushimye mu majambo make kandi yari yaramushimye no muri wa murima hamwe yaje gukorana n'abahungu biwe ngo yari umukozi yahereye mu gatondo akora yari yamushimye ukuntu ari umukozi. Amaze kumushima rero arabaza uwo mukobwa n'uwahe baramubwira aje rero kumwinginga muri ryajoro yakubise uwashaka kurira. Aha rero Bowazi yarashaka kumugura ariko haca abashinga ntahe arababaza yuko boba ivyabona baremera kuko uyu mukobwa Rusi we yari umukobwa ashingirwa intahe ko ari umukobwa w'umunyabwenge umukobwa w'umukozi umukobwa nyene yitanze kuri inabukwe bari bamukunze kandi ngo n'abashinga ntahe bo mu gisagara bari baramumenye yari yaramenyekanye kubw'ingeso ziwe nziza. Haleluya. Kubw'inyifato ziwe nziza yari yaramenyekanye. Hanyuma ngo barabishingira intahe ngo mbere baca baramuhezagira ngo turavyemeye turabishingira intahe uwo vy'ukuri naje mu nzu yawe baramuhezagira ngo azobe nka Rakeri na Leya kuko babaye ngo bo bompi babaye ngo bashinze inzu ya Isirayeli kandi nivyo mu yandi majambo baramuhezagira bavuga ngo nawe azobe intango shasha azobe kandi vy'ukuri yabaye intango shasha. Urazi ko yavyaye umwana yavyaye umwana w'igisekuruza ca Yesu usomye Bibiliya uza gusanga yavyaye Obedi nawe ushishikaye ukurunganwe rwagiye rukurikirana n'igisekuruza ca Yesu kandi bari barabivugishijwe ngo hanyuma nawe Bowazi uzobe rurangiranwa ngo i Betelehemu abirurangiranwa i Betelehemu kandi murazi nico gituma Yesu yavukiye i Betelehemu yagiye hariya kwa basekuru hariya kumuzi niho bagiye ba Yosefu niyo yavukiye kandi Betelehemu irabarurangiranwa nubwo kari gato mu ntara y'Ubuyuda irabarurangiranwa. Murumva Rusi ko yatewe iteka ariko nashaka gushika kuki Rusi yari umukobwa yari umugore yarapfakaye yifata neza yarapfakaye yari umunyabwenge mu majambo make aguma kunda inabukwe kandi nawe nyene ari umupfakazi kandi abona ko ataco mu bisanzwe nta na kimwe yakurikiye nabukwe amuzigako. Umugore w'umunyabwenge ntakora ibintu aziga impera aziga ibizomugarukako yakoreye neza inabukwe aramukurikira amugirira neza ntiyamuta wenyene atamuziga ko uwundi muhungu azomuha ubwo yaranamubwiye ngo nubwo notwarindira ijoro noronka uncura nkatwarindira ijoro uwo mwana ntaco yogufasha. Rero yabaye yari umugore mwiza w'umunyabwenge. Urumva iyo byatahukiye avyara umwana w'igisekuruza ca Yesu. Shaka kuvuga iki nukuri tubaye abanyabwenge ibyacu bizomenyekana ibyacu biramenyekana usanga ubaye intango shasha mu muryango Imana irabikorerako ugasanga ubaye intango shasha mu gihugu ntihabura ikintu uko bigenda uri umunyabwenge ntuzogirira uko nyene. Nico gituma nabifuriza kuba abakenyezi b'abanyabwenge. Uwo mbwira umukenyezi uri kurigira ko muri Bibiliya akwensupira muri Bibiliya riwe kuva ngikizwa nigiye kuri Esther yaranyigishije kuva ngisoma igitabo ciwe kandi bica biramfasha hamwe mbaniye n'umwami
bica biramfasha cyane gose byaramfashije gose. Ikintu cya mbere nari nize kuri cari cyanyigishije kuri Esther yari umukobwa agumye ibanga. Muraza ari hahandi ko atigeze amenya ibanga ry'ico ari yaragumije ibanga. Hanyuma ikigira kabiri cyanyigishije yaritonda. Nubona ko yari mu bandi bakobwa yababayemwo yitonda, hanyuma bica bituma agira igikundiro aritwararikwa. Ikindi cya gatatu cyangishije kuri Esther niyahahamira ibintu kubwo kudahahamira ibintu byatumye ujya bari yarabajejwe. Arabona ko uwo mukobwa yitonda adahahamira ibintu, ahubwo acaramwitwararika, amuha ivyo yisiga, ivyo agira gute, aramwitwararika. Si ivyo gusa, hahandi bageze aho baja kwiyereka umwami bababwira ngo aha ni mugaruka, umuntu wese agenda atwaye icabona camwenteresheje hano mu byo dufise hano, icabona ashimye. Hanyuma abandi bakagenda batwaye ibishakoshi byumbe nimba bashimye iki, bakagenda babitwaye aho ngo bagiye kudefira imbere y'umwami ngo abatore. Ariko Esther niyigeze ahahamira ibintu na gato. Hageze ku mwanya wo kugenda yavuze mu mutima we yaribwiye ngo jewe naje kurondera umwami, nta frigo naje kurondera, nta bintu byo kwikora naje kurondera, jewe nshaka umwami. Aravuga ibintu byose sigariyo, aragenda atambuka imbere y'umwami. Je nibaza nako kose ku mwami yakamubonyemwo, nako aravuga ati babandi bose ni byanda ndende gusa. Narakunze ukuntu Esther atahamira ibintu. Kindi cyanyigishije Esther yarubaha Imana, burya nicyo cyatumye agira igikundiro kuri ujya muntu yarabajejwe, agira n'ubwiza imbere y'umwami. Esther yarubaha Imana cyane. Ibi ndabibonera hahandi ibibazo biteye, burya urinze witanga ukisonzesha, nukuri yarubaha Imana. Ikindi cyanyigishije kutamenyera umugabo. Esther yaranyigishije kutamenyera umugabo, kuko Esther burya ari kwaduka akavuga ati reba icyaho bicaka, nandi asa n'umugabo wanje ntacyo bangira, nubwo haheze nubwo kizira ntacyangira n'umugabo wanje ndagiye. Yagumye yibuka ko ari umwami, akamwubahira ko ari umwami, akubaha n'amategeko. Urumva ntiyayarenze, yabanje gusenga arisonzesha kugira Imana imucira inzira ntayicire. Ariko yabundi ari kuvuga ati mbisa canke reka ntuma umuntu bansabire audience ndamubwire ko mfise ibyihuta. Ariko Esther ntiyakoresheje kumenyera umugabo. Ikindi cyanyigishije kuri Esther narize kwisonzesha kubw'igihugu. Ikibazo kibaye mu gihugu, jewe burya nigiye kuri Esther, urumva birabaye, ibintu biradutse, ntabyo bari biteze. Hanyuma nyene nubwo yasunitswe na Moridekayi, ariko Moridekayi siwe yamubwiye ngo niyisonzeshe. Ahubwo yaciye ababwira ngo nimuze dufate iminsi 3 namwebwe nyene mu nsengere, na jewe nzokwisengera kugira Imana imucire inzira. Ariko kandi jewe narabona yuko ni cyane cyane agiye imbere y'Imana kugira ngo icyo kibazo gitoregwe inyishu. Rero niho nigiye gusengera igihugu. Nanje Esther yarangishije gusengera igihugu, numvise ikibazo kibaye kwikubita mu masengesho kugira ngo Imana icinzira. Niho navyigiye kwa Esther. Kindi cyanyigishije kutihutagiza kuvuga ibintu, kudapfa kuvuga ibintu. Urabona amaze kumutumira umugabo wiwe ntiyashitse amubwira ibyo yifuza, natwe akira guva ku kazi. Urumva tukaca tutangura kuyadonda yose. Yaranyigishije kugenda buke hamwe ndamuronkeye mu nzu ari umwami. Navuga nti Esther nubwo yari yamuronse ujya munsi yagiye buke, reka nanje ndindire, kumbure si uwo mwanya mwiza. Nkumva nanje naramwigiye ko kugenza buke niyihutagije kuvuga. Arabanza aramuryoshya, yamurindirije kubanza kumworosha umutima, amuryoshya kugira ngo azoze kubivuga biryoshe, avyumva neza kubera yabanje kumuhendahenda. Hanyuma Esther ikindi naco namwigiye ko nuko yarizeye ko ibidashoboka nyene byoshoboka nkuko kwa Rusi. Bwa Esther bitashoboka byarashobotse, nanje ntandabaho nzi nibujya ibitashoboka byoshoboka. Kumuzamu ava kwizamu ukadusanga yagiye kuba wa kabiri ku mukuru w'igihugu. Mugabo byose byavuye na Esther yaragize uruhara. Hanyuma rero ndumva yuko na Esther yizeye yuko ibidashoboka
byoshoboka njambaho nanje nizera yuko ibidashoboka byoshoboka kandi hari byinshi nagiye ndabona binshobokera nabona umengo ntibyoshoboka. Imana ibahezagira. Umuntu wese agira umukenyezi yigiye ko turabafise aha muri Bibiliya benshi bakora ku buzima bwacu dukwiye kwigira ko nivyo hariho nabandi banyigishije ibindi ariko wanyigishije byinshi nagumye mfashe mpanza amaso yari Esther. Na wewe umukenyezi wese ugira umukenyezi nk'ubu aho woshika ahantu umuntu akakubaza ni uhe mukenyezi wo muri Bibiliya yakwigishije ugaca ubivuga utakekeranya kandi uvuga udomako icyakwigishije kuri we kuko tutagize nabo turabirako usanga twabikoze nabi. Imana rero ibahezagire tuba abagore b'abanyabwenge. Amahoro yesama aruta yonarinzi none ngenda habona kuko nize. Dusenga Imana dusabe kubaha Imana kuruta uko twahora tuyubaha kugira ngo duhinduke. Igihe cyose wumva ukeneye ubwenge uzoce urondera kubaha Imana, gusoma ijambo, kuzura mpwemu yera. Amahoro atangwa na Yesu mwami nagira kagero kuba yafise. Ndiko ndavuga ngo aya mahoro aba ariyo turondera mu miryango yacu. Kandi uri umugore w'umunyabwenge, urugo rwawe rukwiye kubamwe amahoro, rukwiye kubamwe umunezero, kandi rukaba ubuhungiro kuri benshi abo mudahuje ubutunzi, kuko ntaneho ntiwohungirwa ko nabo muhuje ubutunzi. Oya, abagowe, abarushe, abari mu masituwasiyo atandukanye. Ibi ndashaka ngo uyu munsi mukuru ugende ubitwaye. Data mu izina rya Yesu, abakenyezi turi ngaho imbere yawe turisengeye kugira ngo Mana yo mwijuru tuba abakore b'abanyabwenge. Ariko aho biva twahumvise sugushaza sakaranga sukwikora ariko biva kukubaha. Nico gituma nsavye muri no misi ya nyuma noneho umukenyezi wese arondere kukubaha kuruta uko yigeze kukubaha. Ico yokora cyose kugira ngo akubahishe yumve ko akubashe. Nukuri Imana iyo tukubashe nawe uratwubahisha. Iyo tukubashe utugira bagaciro. Iyo tukubashe dukora ibyiza, duhinduka bizigirwa, tukavuga neza. Mana yo mwijuru udushoboze kuba mwijambo mu izina rya Yesu Kristo. Udushoboze kuba mwijambo, uzobukoze kandi wa mpwemu yera twahabwa tumugira umugenzi misi yose. Twame tumuha ikibanza kugira ngo akore muri twebwe, twame tumuha karyo kugira ngo akore muri twebwe. Uko twaramuhawe ariko arareka gukora ko twamushavuje kubwo kutumvira, arareka gukora kuko tumuhaririza akatubwira kujaha gukora ikintu tugikore. Mana iyi misi ya nyuma turakeneye kuba abanyabwenge kuko ni wazuzotwara abanyabwenge. Abanyabwenge nibo bari bafise amatara yaka kuko bari bafise amavuta ku ruhande. Ni waza rero abanyabwenge nagiye gusanga aribo uzohitana uko bo bazosinzira ariko bongera bari maso, inzamba bazoyumva. Rero duhe ubwenge bufatiye muri uko kukubaha, kugutinya, dukura mu ijambo, dukura mu kuzura mpwemu. Ibi bitubemwo mu izina rya Yesu. Sengeye umukenyezi wese yari hano, abigeme bari hano kugira duhindura abanyabwenge mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhaye icubahiro cyose. Amen.